abantu bose bazi yuko bariko batwara amashengero ari Burundi bari hanze nta kibanza bafise, ivyo tugiye kubikosora byihuta. Nta muntu azoguma avuga ngo arongo ishengero ry'u Burundi ari muri Canada ari muri Amerika. Ivyo bigiye guhagarara byihuta. Tugiye gukora iyo bwaba abasigaye ngaha tubahereze uburenganzira bagira amasambere generale bashireho inzego nshasha. Ikindi twemeye leta mbyeyi yubakiye ku mategeko. Tugiye gukurikiza amategeko kujya yanditse atana kimwe dukuyeko. Imanza zacitse ziciye mu masentare, tugiye gusoma izo manza zacitse, hanyuma ibyavuye muri izo manza bikurikizwa atana kimwe kivuyeko. Aho tuzosanga ari ingingo zagiye zifatwa zihonyanga ingingo za sentare, ingingo ya sentare yamiri hejuru y'izindi ngingo zose, tugiye kubikosora. Ibintu byose bije mu butungane, amategeko yose akurikizwa. Ikindi turagiye kwihanganira mu bushikiranganje abantu bita ngo ba visionnaire. Nta visionnaire tugiye kwemera mu bushikiranganje, kuko ikibazo twasanze muri ibyo bya visionnaire, aha badahari aguma ari visionnaire. Umenga ishengero ni wabarigize adahari umenga ntiribaho. Ivyo bintu ntazogira umuntu asubira kuza kutubwira ngo je ndi visionnaire w'iri shengero. Nuzi ko bayigira visionnaire ico kintu agikure mu mutwe. Kuba visionnaire nibwo bwisha amashengero. Babohera amaboko imugonga amashengero, hama munyuma kaduka mwinjyane ngo visionnaire nuko yagiye hanze ngo visionnaire adahari. Ibikunda ishengero si umuntu, ishengero ni kibanza c'Imana. Niho Imana yagira nabaye. None uwo muntu umwe kadahari, iyo Mana nizo yagana baye. Ko tugenda mu ishengero tugiye kuyaga n'uwaturemye data wa twese, nitugenda tugiye kuraba visionnaire. Hanyuma ikindi mwavuze icyo twifuza naco nukuri imbere twifuza ko mugira kigoro, izi njyane zigabanuke. Twifuza ko mugira kigoro, izi njyane zigabanuke. Tugiye kongera kuyaraba yose ari mwinjyane, tubahereze akanya kanyuma. Izo njyane zitatoye inyishu nta kizoba gisigaye, nuko iryo shengero turifuta bihagarara ivyo. Nta nakimurizo bari maze. Ntidushobora kuguma muri ibi vyuko ejo ari injyane representation legale. Ntidushobora kubivamwo, ntidushobora kugumamwo, ibikunda. Uwo ari ariko yiyumvira yuko azo kwadukana injyane mu rushengero kugira nawe acagenda asabe bamuhereza urushengero rwiwe, ico nakivuze kuva kera no mukayanza narakivuze. Nawe uzovuga ngo twashwanye ngo twumvikane ngo murekere urushengero rwiwe ngo nanje nsigaranuru, ibikunda. Sitonga bavukana bapfa haba uvuge ngo urabasaturiye ngo twari igipande nawe twari igipande, nibikunda no kuri imbere. Ndabasabe rero mugira utwigoro, izi ngorane ziri muri amashengero tukabaha kanyuma ko kwisuganya. No kuri imbere ako kajya nimugafisha ubusa. Ico ndabemere je sinzoraba ngo ndikanaka
iki itegeko rivuga nzocaho nyene ko sishobora guca itegeko ritari nanje nzoba ndiko ndaca mu mitego ya satani nanyu twosha turi hagimbere na satani. Ubutungane buteza gukurikizwa haba mu mashengero haba mu gihugu, hama abarundi bose batunganirwe baje kwitura uwabaremye bagiye gushimira iyo Mana kubera yuko bazobona ko yuko hari hivyo iyo Mana iri kirabafasha. Ikijanye ni nani mwavuze izo nani nimwe muzirimo ndiza amashengero nisoma muja mu nani ngo muri mu nani inani zishikwa no gushikiranganje mwe muja muri izo nani mugabo nanje nk'ubushikiranganje namara zosara kuza kunsaba urunani nzokwemerera nawe nzokwemerera kuva no munsi. Je nari nzi ko ari inyishu sinari nzi ko ari ingorane zitanguye nibibazo urumva namugara nibibazo mu nani namwe nibibazo nyene wanyu numva ni ingorane mu gihe nkujya muvyeyi yabivuze mutazobona ko hejuru yanyu hari uwundi muntu ari hejuru yanyu bizoguma ari ibibazo ubonye ubaye representante garuka ca wibaza ko ari iryo shengero uri hagaze ko gushika ku kanyuma bica bigorana ata undi utinyajya hejuru yawe ni ngorane bica bigorana ukaba representante gare ushire mu mutwe yuko we bagusiza imbere kugira uhagarara iryo shengero imbere y'amategeko mugabo umenye ko ejo naho hazoba hari uwundi ari representante gare kandi sinibaza yuko urashobora kuri representante gare uno munsi ejo ukaba uri kindi kintu kandi gikomeye gusumba representante gare. Igikomeye nuko wandikisha izina mu byo bagwaye ishengero ritekanye nk'aya mashengero yose ari mu induru ngaha uno munsi akagira uba representante gare agashira abantu hamwe niteka rikomeye ku izina ryiwe no kuba mukomoka ko bose bazomukomoka ko bose bazovuga ati rigashengero yagize kugira ibibazo mugabe igihe kana kaje representante gare niwe yegeranije abantu mugabe ikibazo aho kiri twese duca dushira imbere inyungu ugaca usanga twagiye kurondera abadushigikira aho kuzana abajya bose ngo begerane. Ubushikiranganje bwonezerwa cane bufise abatwara amadini n'amashengero bubwira buti turafise ubutumwa dushaka gushikiriza abene gihugu murarutangira ubu butumwa mu bakristo bayi ubwo butumwa bukagenda bugashika mugabo namwe ari ngorane bica bigorana vy'ukuri kandi yo Mana yacu zo kwesha icubahiro nishobora kwemera yuko tuguma muri ibi kandi twaya ikibanza ca mbere mu bwirizwa nshingiro nibikunda uwo bizoshikirana wakabona ishengero ryo rirahagaritswe nazo vyo mushikanje areka ko bitandukanye n'ibwirizwa nshingiro eka byose birimo byanse biba byanse. Ishengero rifise ikibanza ca mbere muri rya bwirizwa nshingiro no mu bushikiranganje ni ishengero gitunganije neza ritari mwinjyane ko riri mwinjyane cyo nana kimwe riko riradufasha ririko ritera imitima y'abarundi aho kwegerana itera yegera kure bica bigorana. Ndabasabe rero by'ukuri mwitunganye kugira ibyo bazobabwira mukorejo mubikore mwese mwitunganije kandi sabe uwo bizoshika ico yarondera nta kironke azoza byakire azoza byakire ndabasabe acashiraho intaha ishize kubera yuko nivyo Imana izoba yabonye bibereye subushikiranganje buzoza ngo busize kanaka izo nzego nyene ziterezwa gushiraho uwo muntu akabona bitagiye kuri we arindire igihe kiwe kizoshika mugabo agashaka kongera kudusubiza muri ibi twarimo nituzomwihanganira kubera yuko turiko tuja gushira bene gihugu ku kivi nitwifuza yuko
abandi nabo bashira abene gihugu babacamwe imigwi ngo bajya nabo kwa kanaka ngo bajya nabo kwa kanaka. Ibyo nabyo bizokwihanganira kandi nguvu zose ushikanganje urazifise. Abo nabo bibaza ko bazokoresha abacanye bariya kubera ibyo babahaye, nibaza ko atakibanza bafise, nta kibanza bafise. Kandi nuwo nzosanga ngo numukozi w'Imana cyangwa hagarari ishengero cyangwa idini akarinda ndamenya ko ari byo ari kagenda atanga, nawe nyine nzomukorera ko nazo umukozi w'Imana azaba ari dayimoni. Ndabasabe rero abantu bafise izo manza zagiye zirashika mu masentare bazitange mu buyobozi bukuru bujejwe amadini n'amashengero. Izo manza muzitwareyo, hama mu gutora inyishu y'ibibazo byanyu dusome n'izo manza zose zaciwe n'amasentare. Mwavuze ngo arizo baciye ku ruhande bakazivuguruza, ubanza kwa sentare n'uruvuguruzwa uba yararuvuguruje byoba byaramugoye gatoya. Byo mpimbara neza ko ndazi ko ariho n'abatahora bavugana muri mwebwe. Uno musi aho tubabwiye tigena bavugane bashoboye no kuronka nuko bavugana. Hari abaronse ukuntu bavugana batahora bavugana. Kandi hajya nta kibera ubusa ko bavuganye uno musi ari genejo bazahurira handi hantu bakavugana. Iyo ni intambwe ikomeye, naco ni igikorwa c'Imana. Nongere rero ndabakengurukire cyane nsaba n'imbabazi aho nshobora kuba nakariye ucankuriye naje n'umuntu none mwoni ntimwaba muri ko muratsitara muri abakozi b'Imana muri ndamutsitara mwebwe neje ntsitara kangahe ko je ntsitara ndwe kundwi mwe muca mutsitara kangahe ko tugira Imana dushaka ko ibi byose turimo twatumaze mu mise byose biherana n'umwaka mu mwaka utangura duce tutangura urupapuro duce kugurura urupapuro rushasha duce twugurura urupapuro rushasha aho tuzokwibuka umukiza wacu Yesu Kristo yatuvukiye tuvukane nawe n'amaraso mashasha n'amasengero atekanye maze duce tubananya tuje imbere muri ryaterambere rusange. Imana mushobora byose ibananye babungabunga ibananye bahezagira.